Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Ndaguhaye kaze nshuti nawe mugenzi mukunzi washimye kubana natwe muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Ubuntu n'amahoro vy'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndagushikiriza zino nyigisho. Kaze twongere twigire hamwe ijambo ry'Imana turushirize kumenya ico Imana itugombako kandi tugikore. Mu cigwa cacu giheruka twarabiye hamwe Zaburi ya 5 duhereye ku murongo w'8. Ndabibutse yuko ku murongo w'7 Dawidi yirata ubwishi bw'imbabazi z'Imana n'ukugubwa neza zizomwinjiramwo n'ubw'isi yohinduka ikaganzwa n'ikibi hirya no hino. Ku murongo w'8 w'iyo Zaburi twatanguriye ko icigwa twabonye Dawidi asenga ngo Uhoraho we undongorere mu kugororoka kwawe kubw'abandyamiye utumbereze inzira zawe imbere y'amaso yanje. Ku murongo wa 9 naho Dawidi yashishikaye avuga ngo kuko atakuri kuri mu kanwa kabo, imbere muri bo ni manga, imihogo yabo ni imva zirangaye, bahemanisha indimi zabo. Mu yandi majambo Dawidi avuga ati abansi baguma banyedetse bagomba ngo nyerere ntembe, atariko jeho nipfuza guha Imana icubahiro. Muri iyi mirongo ya 8 na 9 rero Dawidi asenga asaba Imana ngo imurongore, imurinde kunyerera no gutemba. Asaba ngo utumbereze izina ryawe imbere y'amaso yanje kuko atakuri kuri mu kanwa kabo, imbere muri bo ni manga, imihogo yabo ni imva zirangaye. Amajambo nk'aya twarabonye ko Pawulo nawe yayakoresheje mu icete yandikiye Abaroma mu gihimba ca 3 murongo wa 13 ahavuga ngo imihogo yabo ni imva zirangaye, bahendahendanishije indimi zabo, ubumara bw'inzoka buri mu binyigishi vyabo. Kuva ku murongo wa 10 gushika ku murongo wa 12 Dawidi yasenze avuga ngo Mana batsindishe, imyambi yabo nibatemvye, ubahinde kubw'ubwishi bw'ibicumuro vyabo kuko bakugararije. Niho abakwishimiye bazonezerwa, umunezero uzobatera guhora bashira amajwi hejuru kuko ubakingiye, kandi n'abakunda izina ryawe bazonezererwa muri wewe kuko uzoha umugororotsi umugisha, Uhoraho uzomukikiza imbabazi nk'inkinzo. Twarabonye ko biboneka ko isengesho nk'iri Dawidi yasenze yarigize kubera ko yari asugerejwe n'ibibi hirya no hino. Mu gusenga kwiwe Dawidi asaba kurongorwa n'Imana kugira ngo inyifato ziwe ntizizotukishe izina ry'Uhoraho. Umurongo wa 10 naho twabonye Dawidi ashishikara gusenga muri iyo Zaburi ya 5 asaba Imana gutsindisha abasi biwe. Iri niryo sengesho rya mbere twabonye ry'umuvumo dusanga mu gitabo ca Zaburi, nk'uko twasezeranye ko tuzobibona neza mu vyigwa vyacu byo mu minsi iri imbere. Hari amasengesho Dawidi yagira, hamwe agasaba Imana gukomeza ubutungane mu bwoko bwayo, ahandi agasaba Imana ko yogira ico yokora mu bantu bayo, ahandi naho agasaba ko ibacirako urubanza. Kandi amwe muri ayo masengesho yiwe yarumvikana yuko ari amasengesho akaze arimo n'ishavu ryinshi. Mugenzi unyumviriza, mbega wewe uribuka wa mugani Yesu Kristo yacira abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe hamwe n'abigishwa biwe, avuga ku bwa wa mupfakazi yari afise umuntu yari amubangamiye, akaja gutabaza umucamanza ngo amucire urubanza rumukiza, ariko uwo mucamanza yabanje kutagira ico amufashije. Mugabo abonye uwo mupfakazi amugobera, araheza aramucira urubanza rumukiza. Yesu yaciye avuga ngo mbega none Imana ntizocira urubanza rukiza abo yatoranije bayiborogera ku murango no mwijoro naho ibatevya?
ati ndababwira yuko izorubacira vuba. Mugenzi wanje, wibuke ko muri iki gihe turi mu gihe c'ubuntu, aho dusabwa guhezagira abatuvuma no gukunda basi bacu, tukamenya yuko guhora ari ukw'Imana. Biraboneka rero yuko Imana yiteguye guhorera abayo umunsi urizina. Uwu munsi naho turashishikara kwiga duhereye kuri Zaburi ya 8, turahera ku murongo wa 3, dushishikare dushike muri Zaburi ya 9 umurongo wa 20. Umurongo wa 3 wo muri Zaburi wa 8 uravuga ngo, iyo nitegereje ijuru ryawe, igikorwa c'intoke zawe, n'ukwezi n'inyenyeri ivyo waremye. Aka gace k'uwu murongo kavuga ngo ivyo waremye, kakaba kerekana yuko Imana ariyo yashize ibintu byose mu bibanza vyavyo. Kumbure uhora usohoka hanze mw'ijoro, hanyuma ukaraba ukwezi n'inyenyeri, hanyuma ukavuga uti iyaba iriya nyenyeri yari hariya, utiriya nayo hariya. Birashoboka mbere ko niyo uravye imisozi ugira uti yaba urya musozi wari hariya, uturya nawo ukaba hafi yanje cane. Ivyiyumviro nk'ivyo bishobora kugushikira nk'uko nanje bihora biza mu mutwe wanje. Ariko uko biri kose twe nawe ntidushobora guhindura urutonde rw'Imana yashizemwo ibintu yaremye. Twe nawe dushobora gushira igitabu canke impuzu canke ikindi kintu cose mu kibanza kanaka, kuko ariho tugomba ko bibikwa. Ariko imisozi n'inyenyeri vyovyo n'ukwezi n'ibindi vyaremwe n'Uhoraho birahi Imana yabishize nk'uko ubugombe bwayo buri. Ijuru ni igikorwa c'intoke z'Imana. Ni ivy'igikundiro kubona ivy'ijambo ry'Imana rivuga ku gakiza rishimikira ku kuboko k'Uhoraho, nk'uko tubisoma mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya mu gihimba ca 53 usomye umurongo wa 1 havuga ngo, ninde yemeye inkuru zacu, kandi ukuboko k'Uhoraho kwahishuwe nde? Ariko ijambo ry'Imana rivuga ku iremwa ry'isi n'ijuru rivyita igikorwa c'intoke z'Imana, igikorwa cakozwe mu buryo busa na kurya umugore ajisha. Ivy'Imana yaremye byose yabihaye ubwiza bw'igiciro kinini kuri twebwe. Ariko rero ntidukwiye na rimwe guha icubahiro ubwo bwiza, dukwiye kwama tugiha umuremyi wa byose, we yerekaniye ubwiza n'ububasha bwiwe mu byo yaremye. Ku murongo wa 4 Dawidi yibajije iki kibazo ngo, umuntu niki aho umwibuka, canke umwana w'umuntu aho umugendera? Gushika uyu munsi hari abantu bacibaza iki kibazo ca Dawidi ngo umuntu niki. Umuntu ni kiremwa kigoye gutahura. Hariho abantu bakirondera amamuko y'ikiremwa muntu, ariko Bibiliya itubwira yuko Imana yaturemye twese hanyuma idushira kw'isi. Mu nyuma y'ivyo Bibiliya itwereka yuko umuntu yaciye yonona ubucuti bwiwe n'Imana, ntiyasubira kuyizera no kuyubaha. None ni kuki Imana yagumye imwibuka itamuranduye ngo imwikize? Nubwo tudakunda ababitubwira, umuntu n'ukuneshwa ni wabo. Mu by'ukuri si kenshi umuntu aronka inkomezi zo kunesha. Akenshi uzosanga umuntu avuga inkuru zo kuneshwa no konona urutonde rw'ibikorwa by'intoke z'Imana, kugwara no kuzazanirwa. Ni kubw'ivyo umwanditsi wa Zaburi y'umunani abaza ngo, umuntu niki aho umwibuka? Nagira nawe nshuti yanje ndakubwira igituma umuntu ari uw'igiciro mu nyonga z'Uhoraho. Haciye imyaka irenga 2000 umuntu agendewe n'umukiza wacu Yesu Kristo hano ku isi. Kristo yaje ku isi adupfira ku musaraba kugira ngo adutahuze urukundo yadukunze. Ntiyadukijije kubw'urukundo gusa, ariko kandi womenya ko yadukijije ku buntu, kuko ata kintu na kimwe twatanze. Ntitwari tubereye gukizwa. Yesu Kristo rero yavuye mu ijuru ngo atubambigwe, aturonkesha agakiza, kandi ico nico cari camuzanye kimukuye mu ijuru gusa. Kera aho umwami Yesu Kristo yiyerekanye hose yamaboneka nk'umumarayika w'Uhoraho, ariko igihe yaje i Betelehemu yiyerekanye aciye bugufi bwose, ari ku rugero rw'umwana w'umuntu. Ku murongo wa 6 wo muri iyo Zaburi y'umunani Dawidi avuga ngo, wamuhaye kuganza ibikorwa by'amaboko yawe, wamuhaye gutwara ibintu byose ubishira munsi y'ibirenge vyiwe.
umuntu yari yahawe kuganza ibikorwa by'amaboko y'Imana, ariko ntiyatevye kwikura kw'iryo teka. Uwu munsi umuntu ntakigenzura isi n'ibirimwo nk'uko Imana yabigabiye. Ubumenyi bw'umuntu bwari bwategekanijwe kumufasha kugenzura isi n'ibiri kuri yo, ariko aho kumufasha kuyigenzura bugenda bumufasha kuyonona no konona ibiri kuri yo. Mugenzi wanje, iyi si yononwe n'ivyaha izoshirana navyo. Namba ugomba kuragwa isi shasha, ubugingo bwawe Yesu Kristo aba ari wabuganze. Ku murongo w'indwi na munani w'Izaburi y'umunani, Dawidi ashishikara kuvuga ngo intama zose n'inka n'ibikoko vyo mw'ishamba navyo n'ibiguruka mu kirere n'ifi zo mu kiyaga n'ikintu cose gica mu nzira zo mu biyaga. Ibi rero nivyo Imana yahaye umuntu kuganza. Imana niyo muremyi wa vyose, niyo yaremye ibikoko vyo mw'ishamba, ibiguruka vyo mu kirere bo n'amafi yo mu kiyaga. Imana niyo yaremye wewe nanje. Mw'icete Pawulo yandikiye Abaroma mu gihimba ca mbere umurongo wa 20 aravuga ngo kuko ibitaboneka vyayo nibyo bushobozi bwayo budashira n'ubumana bwayo bibonwa neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bimenyekanishwa n'ivyo yaremye kugira ngo ntibagire ico bireguza. Si kigoye rero kubona igikorwa c'intoke z'Imana iyo turavye ivyo yaremye hirya no hino y'aho tuba, aho dukorera canke aho dukunda kugendera. Ku murongo wa 9 Dawidi asubiramwo amajambo yo ku murongo wa mbere ngo Uhoraho mwami wacu, erega izina ryawe ni ryiza mw'isi yose. Uwu munsi izina ry'Uhoraho ntirivugwa mw'isi yose ko ari ryiza, ariko igihe kizoza aho amahanga yose yo mw'isi azomenya ko izina ry'Uhoraho ari ryiza. Ariko rero n'uwu munsi birakubereye kuvuga uti Uhoraho ni mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Imana iri hejuru y'ivyaremwe vyose, kandi ubwiza bwayo buri hejuru y'amajuru. Haciye imyaka irenga 2000 Imana iturungikiye Yesu Kristo ngo avukire i Betelehemu, ariko muri kino gihe avyagiye mu bwiza bw'Imana iburyo bwayo, kandi kubw'ukwizera twiteze kuzomubona. Mw'icete rya kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto mu gihimba ca 3 umurongo wa 18 niwe avuga ati tweho twese ko tutitwikiriye mu maso tukerekana nk'icirore ubwiza bw'umwami, turahinduka tugashushanywa n'iyo shusho, tukava mu bwiza tukaja mu bundi nk'abahindurwa n'umwami ari we mpwemu. Ese ubwiza tuziga tukazohishurirwa nk'abana b'Imana. Yohana mw'icete ryiwe rya mbere yanditse igihimba ca 3 umurongo wa 2 aravuga ngo abo nkunda, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzomera ntikurahishurwa. Ico tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe, kuko tuzomuraba uko ari. Mugenzi unyumviriza, urumva ayo mahirwe turorereye yo kuzosa na Yesu? Wewe urafise ivyizigiro vyo kuzobona Mesiya yambaye ubwiza n'icubahiro, afise ububasha ku bintu vyose, nk'uko twabibonye muri Zaburi ya 8 twariko turigako muri kano kanya. Reka rero ubu naho dutandukire kurabira hamwe amajambo ari muri Zaburi ya 9 n'ayo muri Zaburi ya 10. Zaburi ya 9 n'iya 10 zikaba zitwereka imibabaro y'amasigarira y'Abayuda mu misi y'iherezo. Zitwereka kandi umuntu yihebeye icaha, ari we yiswe ubutagira ivyagezwe, akwiye kuboneka kw'isi. Zaburi ya 9 n'iya 10 zifitanye isano rikomeye cyane. Nk'akarorero muri Bibiliya y'ikilatini no mw'isezerano rya kera mu kigiriki dusanga ayo mazaburi aharugwa nk'uko umengo ni zaburi imwe. Zaburi ya 9 yahawe umukuru w'abaririmbyi bavugira inanga mu ijwi ryitwa mutirabeni. Kumbure wombaze uti mbega ibyo bisobanurwa iki? Ibi bisobanurwa urupfu rw'umwana w'umuhungu. Kubw'abasiguzi ba Bibiliya rero bikaba bifitaniye isano n'ivyo twabonye muri Zaburi y'umunani mu cigwa cacu giheruka, n'ivyo twabonye muri Zaburi y'umunani mu cigwa cacu giheruka. Zaburi ya 9 kandi ni ya Dawidi, kandi harabayibonamwo urupfu rwa Goliyati,
abandi bakayibonamwo urupfu rw'umwana w'umuhungu w'imfura wa Batisheba uwo yavyaranye na Dawidi. Urupfu rw'umwana w'umuhungu w'imfura rutwibutsa ibyabaye muri Egiputa igihe Abisirayeli bava mu buja ari uko abana b'imfura b'Abanyegiputa babanje gupfa. Zaburi ya 9 itangurwa n'amajambo yo gushima Uhoraho. Kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 2, Dawidi aravuga ngo, ndagushimisha Uhoraho umutima wanje wose, nderekana ibikorwa vyawe byose bitangaza, ndakunezererwa nkiginagura, ndaririmba ishimwe ry'izina ryawe ewe usumba byose. Nk'uko biri muri Zaburi ya 7 no muri Zaburi 9 naho ivuga ku ntsinzi y'igitangaza ya Mesiya isanzwe ivugwa ko neza muri Zaburi ya 8, aho ibintu byose bizoshigwa munsi y'ibirenge vyiwe. Mu by'ukuri igice ca mbere c'Izaburi ya 9 kivuga mu buryo bw'ubuhanuzi ku kuntu isi izomera igihe umwana w'umuntu azoba yamaze gushika ku ntebe y'inganji ari mu bugororotsi no mu mahoro. Uwo munsi wo gucungurwa amahanga yose azowunezerererwa kandi azoririmba indirimbo y'ishimwe dusanga muri iyi Zaburi ya 9. Mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana tuhabona ikigereranyo cy'ibizoba kuri uwo munsi, aho ishengero rinini rivuye mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose hamwe n'abashingantahe 24 rizofata umwanya ukwiye wo gushima Imana baditazira. Ku murongo wa 3 rero n'uwa 4 wo muri Zaburi ya 9 Dawidi avuga ngo, kuko abasi banje basubiye inyuma baratsitaye bashiriye imbere yawe, wampagarikiye mu manza zanje no mu mburano zanje, uvyagiye ku ntebe uca imanza zibereye. Aya majambo nayo nyene tuyabonamwo ivy'inganji ya Mesiya nk'uko bimuvugwa ko muri Zaburi y'8, aho ibintu byose bizoshigwa munsi y'ibirenge vyiwe. Umukozi w'Imana Martin Luther niwe yavuze umunsi umwe ati, iyo umuntu umwe ari kumwe n'Imana ahinduka isinzi. Kubwiwe rero icari gifise ikimazi kuruta byose kwari kuba mu ruhande rw'Imana. Kumbure twe nawe mugenzi uri kuranyumviriza, akenshi tugomba ko Imana ari yiba mu ruhande rwacu kugira ngo itahure kandi ishigikira ibikorwa byacu by'intege nke. Ariko rero icari kibereye ni ugukurikiza akarorero nk'aka Dawidi yama yitwararika kurwana intambara nziza yo kugororoka ari mu ruhande rw'Uhoraho. Ku murongo wa 5 Dawidi avuga ku munsi w'imanza ugiye kuza akoresheje aya majambo ngo, wakankamiye abanyamahanga, wahoneje ababi, wasibanganije amazina yabo gushitsa ibihe bitazoshira. Arashishikara ku murongo wa 6 ati, abasi baraherengeteye, hasigaye imisaka ibihe byose, n'ibisagara byabo warabikomvomvoye, mbere no kwibuka kwabo kwarazimanganye. Aya majambo n'amajambo ahambaye kuko atangaza ivy'umunsi w'imanza ugiye kuza. Ugusigura kwa Dawidi kuranyuranye cyane no gusigura ko muri kino gihe Dawidi abivuga bifoboye yuko abasi ba Isirayeli bazoherengetera kugira ngo bigaragaze intsinzi y'Imana ku neza y'amasigarira y'Abisirayeli bazoba baragumye mu ruhande rwayo. Harababona kuri ibi bimenyetso agatikizo kabaye ku bana b'abahungu b'imfura muri Egiputa, ari naho mbere hamuka ivyiyumviro vyo kugwanya Abayuda. Umwami mushasha yagiye ku nganji muri Egiputa atari yaramenye ibya Yosefu, niwe yaciye ashira mu buja ubwoko bwa Isirayeli bwatoranijwe n'Imana, agerageza no kubahonya, ari navyo vyahavuye bishavuza Imana mu mbabazi n'intumbero vyayo byo kuducungura. Guhera ico gihe amahanga menshi yaciye atangura kwanka Isirayeli runuka nk'uko biri kugeza n'uyu munsi, kandi ivyo bizoshishikara gushitsa ku munsi ugucungurwa ku bwoko bw'Imana. Kuva ku murongo w'indwi gushika ku murongo w'umunani muri Zaburi 9 tuhabona ishingwa ry'ubwami bwa Mesiya n'intebe yiwe y'ubugororotsi. Turasoma ngo, ariko Uhoraho aravyagira ibihe byose, yateguye intebe yiwe y'imanza,
azocira isi imanza zibereye, azoshikiriza amahanga imanza z'ukuri. Ni ivy'igiciro kubona Imana yacu izoshikiriza amahanga imanza z'ukuri. Mugenzi wanje uri kuranyumviriza, isi y'uwu munsi irakeneye ukuri, irakeneye abacamanza b'ukuri, ata kindi bakora batumbereye atari ugutunganiriza abantu bisunze amategeko. Isi y'uwu munsi irakeneye abagororotsi kugira ngo bakore ibyiza. Wewe nanje mugenzi, dushobora kwibaza ko igikorwa kanaka ari ciza, ariko kandi atari ciza ku bandi. Iyikora iciza gusa kandi ishobora no kukidukoresha ni Imana yatandukanije umuco n'umwijima. Umurongo wa 13 utwereka ikigereranyo c'ukuntu isi izoba imeze imbere y'uko Kristo agaruka gushinga ubwami bwiwe mu isi. Uwo murongo uravuga ngo, Uhoraho, ngirira ikigongwe, uraba umubabaro mbabazwa n'abanyanka, niwe undugana ukankura mu marembo y'urupfu. Inshuti uri kuranyumviriza, jewe ndakenera ku munsi kugirirwa akagongwe n'Imana, kandi ico kigongwe cayo nta handi dushobora kukironderera atari muri Kristo Yesu. Mbega wewe woba warakiriye Kristo Yesu mu bugingo bwawe kugira ngo nawe uronkeshwe ikigongwe c'Imana, ibyaha byawe bibone guharigwa? Kuva ku murongo wa 14 gushika ku wa 15, Dawidi avuga ngo, kugira ngo nerekanire ishimwe ryawe ryose mu marembo y'umukobwa w'i Siyoni, kandi nzonezererwa agakiza kawe. Abanyamahanga barokeye mu cobo biyimbiye, mu mutego bateze niho ikirenge cabo gifatiwe. Nshuti yanje, wibuke ko abo banyamahanga bavugwa hano ari abansi b'abantu b'Imana, aribo Bisirayeli. Dawidi aririmba ishimwe ry'Imana kuko batashoboye gushigikira iryo hanga ry'Imana, ariko bafashe intumbero yo kubagirira nabi. N'uwu munsi ku bantu bari muri Kristo, umwasi ntashobora kubashikako, kandi nta maganya yohagarika imitima izigamwa n'Umukiza. Ku murongo wa 16 muri iyo Zaburi, Dawidi ashishikara ashinga intaha ati, Uhoraho yimenyekanishije, yarashikije imanza, ategesha umunyakibi ibikorwa by'intoke ziwe nk'umutego, Higayoni Sera. Mugenzi, ivy'Imana ikora bituma irushaho kumenyekana. Uwo murongo urahambaye cyane. Umurongo wa 17 Dawidi yaciye ashishikara kuvuga ati, abanyakibi bazosubizwa ikuzimu, mbere n'amahanga yose yibagira Imana. Aya majambo atwereka ko abanyakibi bose babikiwe urupfu, co kimwe n'amahanga yose yibagira Imana. Kubona amahanga yose yo mu isi afise ikibazo, vyerekana yuko agenda yibagira Imana, atakiri mu ruhande rwayo. Ku murongo wa 18 Dawidi naho avuga ngo, kuko umukene atazokwama yibagirwa, kandi ivyizigiro vy'abaciye bugufi bitazohora birahera. Nubwo uwo munsi abakene bariho, ntibazokwama mu bukene bwabo ibihe bidashira. Uwo munsi hari imigambi myinshi yo kurwanya ubukene mu isi, ariko ikigaragara nuko iyo migambi iteza imbere ubwa mbere abari basanzwe bafise, imbere yuko abakene bashikirwa. Ikindi no kubwira nuko abakene benshi muri kino gihe birukira imigambwe na beneyo, biteze kuronka imfashanyo. Ico no kumenyesha nuko abakene bakora uko atamfashanyo y'ikimazi bazokwigera baronka. Nshuti yanje mukundwa, imfashanyo y'ikimazi ku bakene izozanwa n'Umwami Yesu Kristo ahazozira. Wewe ni Umwami w'abami, kandi ntakora nk'uko ab'isi bakora iyo bafasha abakene, kuko akenshi babikora kuri nkunzi. Yesu Kristo ntiyaje kunezereza uwo mugwi canke uriya, yaje gukora ivy'Imana igomba. Mugenzi wanje, niwaba uri umukene, ndaguhumuriza, wizeye Yesu Kristo ntuzokwama ukenye, kandi ivyizigiro vyawe niwarushiriza guca bugufi ntibizohora birashira. Ntukongere kwizigira rwose umuntu ngo niwe azogutabara, ariko wizigira Imana, kuko ariyo ugutabarwa kwawe kuvako. Ku murongo wa 19 Dawidi ashishikara gusaba avuga ngo, haguruka Uhoraho we, abantu ntibaba aribo bagira inganji, amahanga natsindwe n'urubanza mu nyonga zawe. Nk'uko vyanditswe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, mu gihimba ca 25 umurongo wa 32 haravuga ngo,
amahanga yose azokoranirizwa mu nyonga ziwe, nawe azobarobanura nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene. Abatagororokera Imana nibo bazotsindwa n'urubanza. Ku murongo wa 20 naho Dawidi arashishikara akavuga ngo, Uhoraho nubatera ubwoba, amahanga yimenye ko ari abantu bawe. Mugenzi unteze amatwi uwo munsi, menya yuko hariho abantu batari bake bishira mu kibanza c'Imana, ariko kandi wibuke ko namaze kukubwira yuko mutirabeni risobanurwa ngo urupfu rw'umwana w'umuhungu. Dufashe yuko uwo muhungu ari Goliyati canke Farawo, bombi n'ibigereranyo bito cane vya Antikristo agiye kuzohishurwa. Azoba ari umuntu wa Satani kandi azokwishira mu kibanza c'Imana nzima, ariko impera n'imperuka Imana izomushira hasi, kandi abari ku ruhande rw'Imana ntaco uwo muntu wa Satani azobagira, Imana izobazigama. Urumva ayo mahirwe abizera Imana twiteze, mu gihe abatayizera bobo bazoba bariko baragirirwa nabi na Antikristo. Nshuti yanje, hitamwo kuba mu ruhande rw'Imana, niho uzoba amahoro, ukaraga ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu umwami n'umukiza wacu. Reka turangize dusenga. Mana yacu y'urukundo, Mana yacu y'ikigongwe, ndagukengurukiye cyane yuko imbabazi zawe z'amahibe bidashira. Uri mwiza mu isi yose. None rero ndasengeye umuntu yakurikiye kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, akaba yumvise yuko atamahoro ku munyakibi, kugomba amahoro n'ivyizigiro vya kazoza abironderera muri Kristo Yesu. Numushoboze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, ahindurwe umwana wawe, uzocumuraga ubugingo budashira, agendane ivyizigiro vy'imisi yose. Ndabisavye muri iryo zina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo. Amen. Cigwa cacu co kuri uno munsi garukiye ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo naguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr/org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.